everyone, miwe chamara musiva ina marere igisana vibe na vibration extreme bandi kumena gogo muri let's talk ire ya mbere tangu umwaka 2024 turavuye muri 2023 twizere ko meze neza kamaze ndamutse gogo dukorana let's talk amana acha baramutse tugomeze neza sawa nawe okomeye kuri yawe neza hama namwe stabaramukije tabaramukije n'umwaka mwiza abo abantu batwumvirije cyambere ni let's talk ya mbere dukoze kuva 2024 itanguye abo twabifuriza umwaka mwiza umwaka w'amagara meza twizere ko byose byagenze neza nawe bonane yagenze neza cyane turacari muri bonane turacari mu somene ya mbere nyene ya bonane nibaza ko tugishobora kubandanya duhimbaza ego turacayimbaza nisi ya bonane umwaka mwiza reka mazina kufuza umwaka mushasha mwiza hakonze nawe umwaka mwiza bon dutangure rero n'amakuru yagiye aravugwa cyane muri iyi minsi nibaze yuko atavyinshi cyane tuzakuronka tuvuga kubera yuko twari muri bonane ibintu byavuzwe cyane byari by'amashow yabaye isomene ya mbere donc ni ibintu byinshi usanga biriko twari gukuratiye mu mwaka ibyo mu mwaka weze turekana n'ibyo mu mwaka weze dutangurane n'ibyo mu mwaka uyu unye mushasha bon muri uyu mwaka mushasha haruguruwe radio televiziyo muntu ndibaza yuko yatewe radio yari isanzwe hari I think abwo haje televiziyo ni televiziyo izokorera ruguru nibaza yuko ntuzenye iri ruguru mu ntara ya Ngozi ikaba ariyo mu tambukanyi waho zari umukuru w'igihugu president Nkurunziza waho zari umukuru w'igihugu ni Nkurunziza ego hama n'umutambukanyi wiwe nyene iyo televiziyo ego ibirori bikaba vyatewe itekana nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu hama iyindi nkuru nayo navuga ko ari inkuru nziza ku bantu basanzwe bakoresha mituweli ku bitaro Tanganyika Care Clinic z'Ubujumbura hariho abantu bakoresha mituweli bazohora bariha ibice 20% donc mva ni ibintu vyiza abantu bakoresha mituweli ni bitaro vyemeye gukorana nibaza na mutuelle de la fonction publique mugabo ni mu gihe tuzi neza yuko abantu bakoresha mutuelle kenshi baridoga hari imiti ugenda kurondera kuri mutuelle bakakubwira ngo ntayihari kandi usanzwe uzi ko inahari ugasanga uje kuyigura 100% barayimuha ariko ugasanga umuntu ariko arayigura ashondera mutuelle ugasanga ntibariko barayironka neza ugaca wiyumvira uti eske kugura mutuelle byaba bikenewe vya vrai kuko urayiriha ugasanga uri kuraruhira kugura 100% canke imiti ntiri kurayironka neza ugasanga n'ibintu bitanzo bihari rero ntituzi yuko ari ikibazo ca mutuelle de la fonction publique canke kiba cavuye kuri inde ariko nibaza yuko iyo baninze bemera yuko donc umuntu akoresha mutuelle byari bikwiye yuko yoroherezwa kuronka imiti ibintu byose akabironka byoroshe kuko nibaza ko uziganya kugira ngo ibintu bireke kukuzimba nibaza ko ari ivyo mugabo urumva ni inkuru nziza cyane kubera yuko nk'ibinye byo ni mu guca muri scanner bazoba ari mu guca muri scanner ibi bice 20 azori ibice 20 bazori ibice 20 gusa bikaba bizwi yuko scanner ni igipimo kitimvye cyane igipimo kitimvye cyane usanga abanyagihugu atari umunyagihugu wese ashobora kuronka ubushobozi bwo kurondera bwo kwipimisha ico gipimo rero nibaza ko ari inkuru nziza ku bantu bakoresha iyo mutuelle ari nayo mpamvu Tanganyika Care Clinic yoba yacishiraho ko abo bantu bazozbarira ibice 20% barumva ko bari eka n'ubundi ugura imiti kuri mutuelle hariho kwivuza kuri mutuelle hariho kiretse abivuriza kuri hôpital militaire ngira ngo ingabo z'igihugu canke abasoda nibo bonyene batariha bariha atakintu na kimwe bariha ariko ubundi mukozi wese wa leta nahakoresha mutuelle arariha amahera make ama tugiye ku yindi nkuru nayo rero nawe twavuga ko ari inkuru nziza cyane ku banyagihugu ku bene igihugu muri rusange ku rugomero hariya rwa Kaburana c'ibitoke
ejo ku munsi w'ejo wa gatanu niho bari bitegekanije ko baza gutanga ko baza gutangura kandi gupima intuze ujya muyaga nkuba kuri ya rugomero. So ni ibintu byiza ku bene gihugu. Bisanzwe umuyaga nkuba ni ikintu tuba dukeneye, ariko hari igihe usanga bazi ko hari amakaritsiye amwe usanga ngo nta muriro bafise, agahera dejo, agahera nk'iminsi 3, ugasanga abantu bariko baridoga nta muyaga nkuba. Mugabo uko ingomero zoguma zigwira niko umuyaga nkuba uzotera uboneka. Kumbure ujya kubera hajya igihe usanga babuze, usanga uvuye muri iyi quartier ukaja mu yindi, ugasanga hari amasaha mwebwe muri quartier wanyu mutamuse umuyaga nkuba, ugasanga agiye mu yindi quartier mukaza muragira murahanahana. Ubwo rugomero koko kubatswe kuva kera, yuko bavuga yuko ibikorwa vyo kugubaka ngo byari byatangwa muri 2017 mu 2017 bikaba byari bimaze igihe byarahagaze, mugabo ubunye bikaba byatanguye byasubiye gukora, aho havugwa kandi yuko izotanga bavuga ko ari megawatt ungahe. Telefone yanje mbona bitariko biraza neza. Megawatt ibice 51 kwijana. Oya baravuga barapresiza amamega ntuzenye bazotanga ni bon, urumva izotanga amantuzenye umuyaga. Nibaza yuko ari ikintu ciza yuko boza barubaka amabarrage, donc turazi ko ari ziriko zirubakwa mu gihugu. Urumva nk'iyo mu Cibitoki hari indi iri kirubakwa kuri Jiji Murembwe. Nibaza yuko mu myaka iza ihe bazoca imyidogo cerekeranye n'umuyaga nkuba tutazosubira kukigira. Umuntu akirirwa muri biro ugasanga ataca koze kubera yuko amatara yacitse canke ikindi kintu. Nibaza yuko ivyo onye mu myaka iza tugiye bigiye kurangira. Ko zaha ingomero zigwira niko bavuga yuko kugira ngo urwo rugomero ruhere ibikorwa bigeze ku bice 51. Bakavuga yuko ikintu cari caratumye ngo ku ruhande rumwe ibikorwa byari byarahagaritswe ngo vyacerejwe n'ihindagurika ry'ibihe, ariko ko ku rundi ruhande basanga ibice bigera ku 50 vyacerejwe no kutanyarutsa kwishira hamwe Angelique International Limited ryariko rirubaka urwo rugomero. Ariko no munsi Regide zoyemeje ko ibikorwa bisa n'ivyaheze vuba. Uwo muyaga nkuba ungana na megawatt, ego urumva ni megawatt 20 uzoca winjizwa mu mihora maze usahirize mu iterambere ry'igihugu. Ego nivyo tugiye kuri ibi bintu cyane biriko biratera uruhagarara. Novuga bivuye ku rwandiko papa yasohoye bivuga ku byo guhezengira abakundana abahuza ibitsina babisangiye mu Uganda ngo urongoye novuga ubavugira urongoye ishirahamwe ubaserukira ego yaraye ashinzwe imbugita. Mugabo aho ni mu gihe tuzi neza yuko hari ibihugu mu bisanzwe bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bintu, hariho ibihugu bitavyemera. Mu Buganda rero uwo onye arongoye abo bantu yaraye asogoswe imbugita. Ego yaraye acumitswe ngo yari karagenda agiye ku kazi, hanyuma baramucumita kandi ngo ntameze neza, bamucumitse mu nda. Ego hanyuma tukaba tuzi yuko urumva mu Buganda hoho urumva bahanishwe umunyororo wo guherayo. Bikaba ivyo byafashwe mu mwaka uheze, aho byagiye biratuma bahafatirwa ibihano. Buganda barabifatiye ibihano, abakuru b'ibihugu abakuru nyene bo muri ico gihugu ntibashobora kuronswa amaviza mu kuja mu bindi bihugu. Barafatiwe ibihano, amadeni bari bagira bahabwe bikinifashanyo canke iki vyagiye birahagarikwa. Ariko bo umenga ntaco bibatwaye ico kintu, vraiment bacamirira kure, bavuga yuko bitakunda biteje kubiri n'umubano
aho tukaba tuzi yuko no kuri no ngaha mu gihugu cacu mu ijambo umukuru w'igihugu mu munsi aheruka gutanga ikiganiro babimubajije babaza abamenyesha makuru baramubajije bati none mbega twebwe ko hariho abavuga yuko ibindi bihugu nibavuga yuko nibatabitubwira yuko tuzofata tuco tuvyemera canke iki yavuze ati ushaka gukurikira shetani namukurikire ushaka gukurikira imana akurikira imana yaravyemekije cane avuga yuko kuri we abo bantu bari bakwiye gufatwa bagaterwa amabuye kuri stade yego urumva ko no mu gihugu cacu ntibarota bavyemeza Uganda horana ko bikomeye ba Uganda urumva mugabo ntibifise umuntu bavuga ngo ariko si umuntu bavuga ngo byacumiswe ngo nanaka canke iki oya ni ibintu byabaye juste uko nyene abamacumise donc abaharanira agateka kazina muntu mu Buganda basaba yuko amatohoza yokorwa bakamenya uwo muntu donc abo bantu bahohoteye uwo muntu ko bofatwa bagahana yego indi nkuru bon amakuru ni menshi tubanze tuvuge ngira ngo yo mu kindi gihugu kugira ngo tuce tugaruka ku masho yagera kogwa ngaha mu Burundi hari yindi nkuru y'umuntu nibaza ko muyibuka umuntu yitwa Kazungu yigeze gufatwa mu Rwanda bavuga ko yisha abakenyezi bashika kuri 13 n'abatari 12 akanica n'umugabo avuga ngo bamwandukije sida akanabahambiwe ejo yari yasubiye kurengukishwa aho habonetse ibindi birego bimureka urumva ejo ku munsi wa gatanu urubanza rwa Deni urumva yaretswe ivyo vyaha 10 harimwo ivyo kwica gusabanya ku nguvu n'ibiki yariko donc bavuga yuko yari yakatiwe we yaravyemereye ivyo bihano ariko afatirwa ibihano vy'agateganyo ariko ejo hasubiye kuboneka ikindi kirego c'umuntu amurega kuri uyu wa gatanu ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge urumva tubikesha ibinyamakuru vya hariya bavuga ko niho hari hitezwe gutangira iburanisha ry'urubanza mu mizi kwa Kazungu Kazungu ntiyabonetse ku rukiko umucamanza yafashe umwanya muto atangaza ko hari umukobwa utavuzwe umwirondoro no kuvuga atavuzwe ntiyashimye kwiyerekana ngirango wareze Kazungu ko yamusambanije ku nguvu kandi akaba arega arondera n'indishyi y'akababaro Kazungu rero urumva n'ibijyanye niko ndavuga yafashwe mu kwicenda none jinga mbafise ikibazo n'umuntu yakorewe ivyo bintu butari mu mwaka wa 2024 so vyagenze gute kugira ntabigaragaze muri irya minsi bo bari ushobora kuba utari bwideside reka kugira ngo n'ubu urabona ko atemeye ko bamugira woyimvire wafashwe ku nguvu none twari abantu bafatwa ku nguvu bakavuga bati tubivuze twomaramara canke vyagenda gute navyo nzi donc igituma aba yabigenjeje gutyo ntabyo nzi mugabo ikintangaje ahubwo je no kungene umuntu ashobora kuba yarakoze ivyaha nk'ibi akaba yari yemereye ico caha hanyuma ngo agaticigwa akaba ngo umuntu mbere y'amatohoza ngo akora amucira ngo urubanza rw'agateganyo genre ngo gufungwa by'agateganyo ndimva bita nagira ngo iyo umuntu yigisha umuntu biba ari ibintu n'urubanza rw'ikibirira aho ngaho nyene umuntu baca bamwita baca bamufunga Jeni baza ko igituma banzogira amatohoza ari igihe baba bavuga tujya muntu petetre ari igihe usanga ariko yemera ibintu atari we yabikoze ugasanga petetre yarahawe amahera cyangwa ugasanga ujya muntu avyemeye kubera we bafise ingorane yo mu mutwe ibintu byose nta kintu mumbwiye nibaza ko ariyo mpamvu baca banza gukora amatohoza barabe ivyemeza neza noneho ngo urubanza rwe ruzotangura kuburanishwa itariki igenekerezo rya 12 yego no kuvuga ko ari mu ndwi iza azoba ari le vendredi prochain niho ruzotangura kuburanishwa ngira ngo ibi vyinshi tuzobimenya muri ico gihe ikindi kintu cavuzwe cyane ni kintu cyerekeranye n'amatora yo muri Congo aho havuga yuko uwahoze arongoye igihugu donc wahora arongora igihugu ca Congo Felix Tshisekedi ariwe n'ubu yasubiye gutorwa ku 73 birenga ivyo bikaba vyashikirijwe na Seni yo muri Congo hanyuma umukurikira donc yitwa Moise Katumbi umenga akaba nawe ari wo mu bice 18 ubundi nawe amukurikira ukamenga do kugira gatatu ku bice 5 ego n'ibice bindi mugabo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Congo bo baravyanse bavuga yuko amatora yibwe ntibavyemera ivyavuye muri ayo matora
ivyo tukaba dukunda kubibona mu bihugu vyacu vya Afrika ntituzi ingene bizogenda mugabo niko bimeze urumva Felix Tshisekedi yasubiye gutorwa ku yindi ncuro donc mugabo urumva nuko bimeze ariko urumva ko harimo n'imigaragambyo donc manifestation yazateguwe ziko zirakorwa abandi bakavuga ngo muri Congo bakavuga bati hari izindi nzira zo gucamwo zo kwitura mu gihe utaba washimye ibyavuye mu matora peut-être urashobora kwitwara mugabo yuko donc nuko bimeze yego nivyo tugerageje kuvuga ibitari byo ngaha mu Burundi urumva nivyo byo muri wagandaguwe mu Buganda donc washatswe kugandagurwa mu Buganda nivyo vya muri Congo nivyo vyo mu Rwanda nivyo hama tugaruke rero kuri entertainment ndibaza yuko ku bintu vyakozwe cyane mu Burundi muri izi mpera z'umwaka hari hategekanijwe ibirori byinshi amashow menshi atandukanye aho yagiye arakorwa yego menshi yarangije umwaka wa 2023 araje Christophe araza Kisizi zari bimeze neza muri rusange hariho ndizohere kuyabereye ngaye y'uwacu bazi donc hariho isomene yari yategekanijwe donc ya Boca Carnaval vyabire kuri mesa byamaze byari byatanguye donc mardi passé bihera ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatanu imvura itavyoroheje umunsi wa gatanu imvura ntiyavyoroheje na gatoya hari ku gatandatu c'était samedi byari kurangira ku munsi wa gatandatu hari amashow menshi yasivye ngira ngo kubera irya mvura nyene ya samedi kubera yaguye ari nyinshi cyane ibyari byategekanijwe gutangura kare bitangura bitevye gose ego bon nibaza yuko n'ivyari byategekanijwe kuri mese bitagenze nkuko ngira ngo iyi imvura itagwa n'ivyari kugenda kuryo ivyari byategekanijwe kuri Zambique bya Christophe ntibyatanguye ku mwanya kuko batanguye sangapi byari sanse gutangura 19h bitangura nibaza yuko umustar wa mbere ngira ngo yatutse kuri stage masani marino ibyo byose byavuye ku mvuka none wewe atabantu baraza dabo hari kure petetse n'abantu ntibari bwanaboneke tangura show atabantu abantu nibo bateze ku kubera nyene imvura maybe abari kuza hariya anye bari kuba bavuye mu byari ko birabera kuri mese imvura yaguye gushika basi umusifose ko bari kuza bavuye kuri mese hanyuma kuri mese ibiciye bitangura bitevye kubera imvura none wumva no pa kubera ngo n'imvura ntibyabaye nibaza ko byose vyatobwe vraiment n'ijya mvura kubera imvura yari nyinshi cyane ariko vyarahavuye biraba vyose nako ndavuga ko duhereye ku vyaro 31 hariho evenement yari yateguwe yari kubera yabereye kuri Van Beach yitwa Kiwacu yarimo abartiste bo ngaha mu Burundi donc harimo abaririmbyi dusanzwe tuzi harimo Tusa All Saint harimo Kikiture harimo na Julius nibo bari baremesheje ico giteramo ariko kirabera kuri Van Beach aho harimo donc n'aba DJ yari Downtown DJs hamurongo Van Beach akaba yari ifurije donc umwaka mwiza abarundi bose n'abari bahashitse avuga ati turiko turahimbaza amahoro dufite mu gihugu cacu twifuje donc gutera imbere n'ibikiri donc arabifuriza umwaka mwiza hama umunsi ugenda neza cyane gushika mu gatondo hama kuri show nyene yabaye kwa Christophe bon ibintu byari bijya nyene apa yuko byatanguye bitevye cyane urumva ibindi byagenze neza byagenze neza gusa urumva akayo kamwe kabayemo nuko twari erreur canke urumva byatanguye bitevye erreur nyene ni erreur nyene ntiba respect umwanya abantu organiza amashow usanga nyene biba bikomeye mugabo ikindi kintu cabayemo nuko we love music ntiyaririmbye ku mwanya yari yateguye kuririmba jewe nk'umuntu yari ahari nabibonye we love music ntiyagiye kuri stage umwanya yari sonse gutangurirako bo bakavuga yuko icatumye badashobora kuririmba uko bari bategekanijwe kuririmba bari bategekanije kuririmba live music hanyuma ntibabimemera ngo babwira ko Christophe ariwe aza kuririmba après donc abambe ariwe aza kuririmba live music wenyene
hanyuma mu nyuma dubikesha ikindi kinyamakuru twabisomye ko bavuga neza yuko We Love Music yahavuye iririmba mugabo jewe namaze kugenda mugabo iza kuririmba Christopher yamaze kugenda yego none We Love Music none nuko tutazi nk'izoba nk'ibintu biba biri muri kontra amati mbega umuririmbyi nimba yamaze kwemera show nimba yamaze kwemera amahera niyo yova muhira atazi ati jenza kuririmba uko urumva natwe urumva nk'ivyo navyo duhava tumenya mugabo je niyumvira bon ku vyiyumviro vy'iwanje niyumvira ko umustar nyene iyo show le principal nk'ubu dufate yari show ya Christopher sico bisigura tumuhora numva none bon sinzi sinavuze ko aribyo bisigura mugabo bashobora mu bisanzwe sikuba ngo kenshi biravana na ntuzi na n'uwateguye igiteramo mu bisanzwe concert z'ubu tugiye kura kuri au niveau international ntibagira ama playback bose bagira live music ni kuvuga yuko si kuvuga ngo ujya ngo aba yatume niwe abategereza kugira live wenyine ahubwo je nibaza ko ari ko biva muri organisation kura nk'ubu bavuze ngo twebwe tutagize live ntituririmba je nibaza ko muri contract byari bimo ko bazogira live kuko nibo kwa kuririmba batari babivuga bon sinzi urumva gahonye y'abatwo muca wumva yuko muri contract bari bavuganya ko bazogira live peut-être ahubwo je nk'ikintu nibaza ko bo batagize live nibaza ko ari ayo masaha ya tapes kubera no live araba check sound mwana ngana gute umva check sound none mbega hajya mu kugira check sound umwagira check sound yiwe no kuvuga ko ibya Christopher biba umwazana ivyuma vy'undi akazana ivyiwe hari usanga umuririmbyi abayifitiye abamuzisiye biwe urumva ni kuvuga mu gihe uba wifitiye bajya abamuzisiye biwe wawe uraza mukagira ni check sound kubera bajya barava hamakaza bajya biwawe none umva bitari kuca bisubira bigafata umwanya munini yako show nibaza ko ariyo mpamvu bo baciye babanyira ko bagira live music mugabo Fizo yagize playback na Fizo arashobora kuba baramubwiye ati bimeze ukuntu akabitahura akavuga ati reka naho tujengire iyo playback bivaye n'ingene babimusiguriye kandi bivaye n'ingene abibona cyaho gasanga nawe ntukurazi ko yaravuye muri hope kandi yaje muri concert cyasubira kandi aragenda nibaza ko bavuze ati jenda n'amahapiti kubera niyo kugira live music tagize amahapiti yarari muri hope bon sinzi urumva bishoboka kuba ari ivyo nyene mugabo urumva byaridogewe cyane aba public yaridoze ibiki n'ibiki mugabo heureusement ko abari basigayeyo mugabo urumva nuko benshi bari bamaze gutaha heureusement yuko basigayeyo baronse iyo opportunité yo kubabona eko hanyuma tugiye ku vyaro 31 nyene tugarutse kuri le 31 mugabo urumva twavuze kuri We Love Music na Christopher yarakoze ibintu by'amateka abantu bamukunda baba bararyoye bari bampamagaze kuryohera abantu bamukunda cyane none ntihari igihe batabikora nk'uko byari bahamagawe bon yararirimba ku bantu bamuzi kera Love Music izo bari babahamagara ko tazo bari bakoze mugabo urumva nabo bahavuye babikora mu nyuma mugabo urumva abantu bahamagara ni kuvuga umuririmbyi wese ari hajya ategeza kuryohera abantu ko nico baba bamuhamagariye okay so hama kwa Chrisizi hariyo ba Drovati hariyo ba Easy Boy hariyo December hariyo antuka vraiment byari ibintu bimeze neza cyane muri Party People ikintu cari kitanangaje sinumva igituma bazanye mu DJ wo avuye muri Kenya genre umu DJ yakoresheje muri Party People yari umu DJ wo mu Kenya genre yaje ava muri Kenya kandi yari inshuro yiwe ya mbere aje ngaha mu Burundi nkaje niyumvira kuti none mu Burundi nta DJ bahari undi aba DJ barahari nibaza ko ari vya bintu nyene tugifise yangorane yo nibaza kutiyemera canke mugabo DJ Paulin no DJ yantuka ntiyoza kurondera uwo hanze azi neza yuko abo mu Burundi bashobora kubikora uko yabishatse canke ibiki navyonze mugabo DJ Paulin nibaze ko hari ama concert menshi bama batumiwemo bajya b'abarundi abavye nyi friends of Amstel Haji Daju barakoze neza rero Rantam DJs barakoze neza kandi uzo DJ Paul kenshi ama concert iyo bayateguye haraza aba DJ bo hanze sinzi rero ingorane sinzi ingorane abona mu DJ baba ntavyonze ashobora ingorane abona mu DJs b'abarundi sinzi
Okay, urumva nuko nyene vyagenze neza cane gose aho ubona yuko abantu bari muri Paris People vraiment bari bishimye cane, bari baryohewe, bari hari vibe irenze, drama yarabahaye show, December baha show, none usanga ni hari public yabo nyene. Usanga umenga barasangiye na public, Chrissy, Romanti, bajya ba December, ba en tout cas public ni imwe. Public ni nkuko sinibaza ko ukunda dramatic nk'ukundi December. Kubera bose kuno basi ni generation imwe ntiwukunda dramatic n'ukunde ntunze Chrissy ni generation. Mugabo dufate nk'uyo haza December dramatic na Kidum. Public ntizari gusa nyene kubera yuko hariho nk'abantu bakuze bari bahari nibaza yuko ugerageje kuraba mu maso yawe canke baratakara kuko baratakara cenga bona shoye kuganira nabo baravuga ati ibivyo nibiki uyu mujamano Murundi canke ugerageje kuraba urabona yuko December hari aho nk'ahantu yikaruriye cane ariko hari ahandi hantu vraiment batumva nuko ari n'umurundi canke urumva kubera kujya kunaririmba canke ibiki urumva kandi je ndabikunda kunaririmba is put as on the other level. Uriyumvira yuko azohava afatisha cane ku buryo atigera aririmba genre dufate yuko nk'ubaduze ruguru kumuziki abaduga ruguru bagirane nk'ubaduze ruguru yoronka yogira nka show nyene ikavibra nyene bikuru. Je December ndamubona nareka akora umuziki wo kwemeza abantu, akakora umuziki wa business niyo nyinshi n'utanga, ariko akora business. Ubu music ni business, nareka akora umuziki wo kwemeza abantu. Okay, tuko turavuga nyene vy'amashow bon bahari yategekanijwe n'amashow ruguru nozenye D1 aja ruguru ino nimenga nyuma mubona nga bon biridoge kwa cane abantu naje ndavyidogera. Yeah, sikuvuga ngo D1 ndamukunda cane ngo caho ya mugabo nk'umuririmbyi nk'abandi akora amahit mbere kurusha n'ayabandi. Simbone gituma mu concert yo ngaho Bujumbura usanga ari baririmbyi babandi ba dramatic. Ariko nawe nyene nta ma concert menshi cyane yaraherutse kujamo ntuzenye dramatic. Mugabo uravye muri hajyanye na Vanya twamwibagiye yararimo Vanya. Vanya Ice. Bose ari ukuntu menga abaririmbyi ni babandi nyene nk'ubu haruwe nk'ama concert Vanya Ice yagize gacura amonya fere. Umva ucubona ko hariho ni babandi nyene. None bajya n'abakobwa nibo bariko barakora muri iyi minsi nta bandi benshi bariko barakora. Mugabo urumva D1 arakora cyane kandi vraiment afite n'amahits nawe nyene en tout cas 2023 yaraduhaye abantu bakunda umuziki w'u Burundi. D1 kuva ashika muri Iteka Music nta musi muma aragira basi navuga aradushira hasi byo. Kandi nta concert nimwe arigera tumigwamwo duhora tubona igite gutumigwamwo hari haje igihe baciye bidoga ko digize na mbina bavugira ije nabi sinibuka umuririmbyi yari yaje bya kera ndukasivyo muri 2023 muri 2023 bon sinzi mugabo urumva abantu benshi baridoga abakunzi biwe abakunzi b'umuziki w'u Burundi benshi baridoga mugabo hakwiye gukorwa umuntu aca yiyumvira hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu bariko barakora nyene bigende ivy'ama awards baridoga ntibamuhaye ntibagizene ivy'aboganiza amashow ntibamutumira canke ntibagirane hokorwa iki eske kibazo kiri kuri we eske kibazo kiri kuri management yiwe eske kibazo kiri kubategekanya ivyo bintu canke bigenda gute donc peut-être bari management mugabo management nayo nene ko arya ama conseil y'urugura aboneka sinzi mugabo urumva bashobora kuba baronderera hari yangane bacengekera cyangwa connection canke iki nibaza yuko ibintu nyine byo kugira ubugwi kuba ufise umujama wawe kuvuga ati je habonetse conseil niwe nza kurondera ivyo nyanza ko vyohera kubera ara nk'ubu nka Kingorongo yagiye South Africa muri concert nta abarundi ntazo bavuze kandi abantu bari benshi bari hariya kandi benshi muri South yaratanze nziza mugabo umenga ni bisanzwe. Donc no kuvuga wowe uvuga ati hari abapromota urumva abantu bagira bapromoting umuziki ngaha mu Burundi hari habo bapushinga cyane hariho nabandi baterekana ibintu vyabo. Uravye Kingorongoro vraiment show yakoze South Africa. Shout out to him. Vraiment naryohewe cyane. Mugabo ntibiboneka.
Bon, bivugwa nuko nyene nibaza yuko 2024 bigiye guhinduka sivyo nibaza ko tujye kuri ivyo bya Joel hama turangize Joel nawe ntakibarizwa muri kuza music aho yari asanzwe akorera kwa Andy Mwag muri Rohero ubu yugure studio yiwe The Citizen Sound nabaze ko azogoma duha amahiti twakundi nuko batanga amahiti muga yari yanavuze muri interview yarayiruka gutanga yari yavuze yuko abakunda ibikorwa vyiwe agiye donc mu ndoto yari afise ko ari gukora ivyiwe nawe nibaze ko nawe nyene ni intambwe nini cyane umuntu ashobora kuronka ivyuma vyawe ukaronka nuzenye yawe studio yawe ukagira ni intambwe nini cyane vraiment eko hanyuma avuga neza yuko ntiyigeze ashaka kuvuga impamvu yahisemo kuva kugenda gukora wenyine yavuze ni famille yavuze ko ari famille ubusanzwe nibaza ko atakintu baba barapfuwe ahubwo ni kwa kundi nyene mu mvuga ati tubakorana imyaka ibiri gusohora umwana ngira ngo yakuza arasohotse si bya mbere bibaye nawe zina expect akora muri new era ubu arikora navyo kandi ivyuma vye biyembo the sound mind nibaza yuko ahubwo ayo amastudio yayo zaragwira afise quality ugira n'undi muziki ubwo mudu kora cyane cyane umuproducteur arinza avuga ati je ngomba ngire studio yanje abazi bikenewe muri studio bumva ko ya quality abarondera aca yizanira okay hama bakunzi b'urukundo bakunzi ba entertainment n'urukundo mwarabonye no haske na DJ Fan na Vanilla Vine na Vanilla Vine aho abantu bakumye biyumvira ngo ni film igira isohoke canke iki ya film yahavuye iba true story byabaye vya vrai baramaze gusehora save the date izoba mariage yabo donc samedi ya kabiri samedi ya kabiri yo mu kwezi kwa mars 2024 kabara abantu bariko baratwemeza muri iyi minsi ni couple iri kiremeza abantu iskipise n'abafana benshi cyane abantu benshi babafana nabo nyene tukababwira felicitation cyane mani zibe mu byanyu ibakomeze kandi gume mu byabo bagume bakundana batesa kujya nyene no haske ni twari tuzi ko ari mu comment akwiye kuzoza baramushira muri clicking some comment cyane tubarondera zo muri BIT mubabone ibintu byacu kubera we had to give you tusigaye tubafana cyane natwe kandi BI muzima yikurikira tubaye ibintu bishasha nyene tunabasubirira nyene tubabwira ati mukugira subscribe share like na comment tubifuriza umwaka mwiza mushasha kandi tutibagiye kuvuga ko dufite amaserivisi meza menshi okay nuko nyene Parfait yabivuze turabandanya tubashimira cyane kuba mudutora tukaduhitamo tugakurikirana ibiganiro byacu hama mubandanye n'ubu ntimudebukirwe kuturaba kwanyu gukurikirana ibikorwa byacu mu muri ko muradusapotinga mu muri ko muratuma natwe dutera imbere kandi kugira ngo tubaronderere byinshi byiza turakeneye amakomantere yanyu niba hari ico muba mukeneye cyo guterera canke ibyo muba mushaka ko dukora tuba turi ngaha ku bwanyu so mubandanye mugira umwaka mwiza ego turi mu ntango z'umwaka mukaba imana abe mu banyu no mu vyanyu turabakunda cyane ciao ciao